ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane amakuru hagaruka ku bivugwa mu binyamakuru biba vyagiye biratangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru tuvana mu masoko yacu atandukanye mu bisata vyose politiki umutekano ubutungane agateka zina muntu n'ibindi vyinshi biba bigenda biravugwa yoba mu kibano n'ibindi vyose mukeneye kumenya. Ano makuru yacu ka tuyatangurire kuri no nkuru inyuma y'akamo twateye Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo na bagenzi we barakuwe muri Tingitingi. Kuwa kane uheze twarateye akamo tubaza impamvu umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba yashikije abanyororo bavuye Igitega mw'ikosorero bita Tingitingi. Twabaza impamvu Koloneli Serije Nibigira batazira Gikona yakoze ivyo bintu kandi abanyororo bajanywe mu yandi mabohero batabikorewe, abandi bose bashikiye mu bandi banyororo. Tubibutse ko muri Tingitingi abapfungiweyo batabonana n'abandi banyororo kandi batabonana n'imiryango yabo ije kubaraba. Ako kamo karagize ico kamara kuko bukeye ku wa gatanu Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo na bagenzi we baciye bakugwa muri Tingitingi baraja hamwe n'abandi banyororo. Umwe mu muryango wa Koloneli Muporo yatwandikiye ati mwarakoze cane gose kudutabariza uwacu Muporo bakamukura harya muri Tingitingi, Imana ibahezagire cane, ejo twarashitse kumuraba nukuri mwarakoze. Turashimiye uwo wese afise ico yakoze kugira Koloneli Muporo na bagenzi we bave muri Tingitingi. Umunyororo n'umuntu naho abapfunzwe akwiriye kwama yubahirizwa mw'iteka ryiwe ry'umuntu. Ndabibutse ko bano banyororo bakuwe Igitega bajanwa mu bundi busho kubera bariko basaba ubutungane bw'igandagurwa rya mugenzi wabo Leonidas Ngendanzi yishwe mw'ibohero rya Gitega ku wa 14 z'ukwezi kwa gatanu 2023 yicishijwe amahiri bivugwa ko yakubiswe n'umukuru w'abanyororo Japhet Atibu. Aho guhana abishe Leonidas Ngendanzi hahanywe abasaba ukuri n'ubutungane. Japhet Atibu ni umunyororo adasanzwe yaciriwe igihano co gupfunga ubuzima bwiwe bwose inyuma yo kugwanira inyuma yo kwagira kugandagura umunyagihugu w'ikivuvu muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Japhet Atibu afitaniye imigenderanire ikomeye na Procureur General Felicite Nishemezwe umwanya munini yibera hanze y'ibohero yamariko aratembera mu gihugu mbere aherutse no gukora ubugeni bugira gatatu muri ntwarane 2023. Mutuye umunyororo ivyo akora ni ibiki? Ibohero rya Gitega n'ububasha budasanzwe bw'umunyororo Japhet Atibu, ubwo bubasha bwoba buva hehe? Indwi zibiri inyuma y'igandagurwa ry'umunyororo Leonidas Ngendanzi yishwe mw'ibohero rya Gitega mw'ijoro ry'uwa 14 Rusama 2023, ibibazo biracari vyinshi. Abanyororo bo kugeza ubu bemeza ko Leonidas Ngendanzi yishwe n'amahiri yakubiswe n'umukuru w'abanyororo bita Kapita Generali Japhet Atibu afadikanije n'abandi banyororo bakorana bitwa ko bajejwe umutekano mw'ibohero. Igitangaza abanyororo kugeza ubu ningene atankurikizi zabaye kuri abo bavugwa mu rupfu rwa Leonidas Ngendanzi, ahubwo hagahanwa abarondeye ukuri n'ubutungane kuri urwo rupfu. Bose baguma bagaruka ku bubasha budasanzwe bwa Japhet Atibu muri iryo bohero be n'imigenderanire idasanzwe yoba afitaniye na Procureur General Felicite Nishemezwe. Umunyororo adasanzwe mu nkuru twabahaye twaragarutse ku bubasha budasanzwe umunyororo Japhet Atibu aboneka ko afise. Japhet akaba amaze imyaka 9 mu munyororo yagiriwe icaha co kugandagura umunyagihugu Thomas Nsabimana wo ku mutumba Kivuvu muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza muri 2014. Araheza ahanishwa umunyororo w'ubuzima bwose. Mu mwanya wa mbere yarapfungiwe mw'ibohero rya Ngozi, mu nyuma yungururizwa Igitega. Igitega Japhet Atibu ntasanzwe
abatwandikiye bose bavuga ko arara mw'ibohero gake cane, ahandi ko aba ari mu bikorwa vyiwe vy'urudandaza mu gisagara ca Gitega, mu gisagara ca Kayanza, mu gisagara ca Bujumbura no mu yindi mihingo y'igihugu. Ababa mu gisagara ca Gitega batwandikiye bakaba bavuga ko bakunze kumubona yiyunguruza kw'ipikipiki no mu gisagara ca Kayanza, bavuze gutyo nyene. Ababonye ifoto yiwe batwandikiye ko batari bazi ko ari umunyororo. Mu kwezi kwa gatatu guheze, Japhet Atibu yarakoze ubukwe mu gisagara ca Kayanza mw'ihoteri Le Tamborineri ya muvyara we Vincent Ndagijimana basanzwe basangiye urudandaza rwo gucukura ubutare bwa Koruta muri komine Kabarore. Ni benshi mu Kayanza batubwiye ko bitavye ubwo bukwe. Kubera Japhet Atibu asanzwe afise umukenyezi wa mbere bubakanye biciye mu mategeko, ubwo bukwe bwoba bugira gatatu ntibwanditswe muri etat civile. Twarabajije nimba hari abategetsi mu Kayanza bitavye ubwo bukwe. Amasoko yacu yatubwiye ko abategetsi batinye kubwitaba kubera hariho ibihuha ko umugore wa mbere yashobora kuza kubudurumbanya. Ariko kandi ayo masoko yavuze ko abapolisi bagendanira Vincent Ndagijimana bari bameze magabo kugira uwo mukenyezi ntashobore kuhashika. Urwo rugo rwa gatatu amasoko yacu avuga ko ruri i Bururi. Amasoko yacu i Gitega avuga ko inshuro nyinshi Japhet Atibu yahatswe kwimurirwa ahandi ariko bigahagarikwa na Procureur General Felicite Nishemejwe. Bose bakaba bavuga ko uyu mukenyezi ari we amukingiye kandi amuha ububasha bukomeye. Bigenda gute ngo Procureur General aho umunyororo ububasha budasanzwe? Ibintu bivugwa kuri Japhet Atibu bisaba ko umuyobozi w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Ishimwe asigura impamvu uwo munyororo adafashwe nk'abandi. Bigenda gute ngo umunyororo abe afise ububasha bwo kuguma azunguruka igihugu ko ashatse? Bigenda gute ngo agere aho aja gukora ubugeni ku mugaragaro? Bigenda gute ngo abe arara kenshi hanze y'ibohero? Bigenda gute ngo umuntu yagirijwe icaha co kwica umuntu ahabwa ububasha bwo gucungera abandi banyororo hanyuma avuzwe mu rupfu rw'umunyororo ntihagire inkurikizi? Bino bibazo Josiane Ishimwe arakwiriye kubitangira inyishu. Naho uwa mbere yabazwa ico kibazo ari Josiane Ishimwe, amasoko yacu yose avuga ko ubwo bubasha n'ubwo budahangarwa bwa Japhet Atibu buva kwa Procureur General Felicite Nishemezwe. Abo twaganiriye nka bose baragarutse ku migenderanire itangaje hagati ya Felicite na Japhet, ariko tudashima kwandika hano. Bakaba baravuga kandi ko Procureur General Felicite Nishemezwe yasanzwe atinyitse rwose ngaho i Gitega kubera imigenderanire ikomeye afitaniye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, yoba yigamba ko asigaje igihe gito akaba umushikiranganje w'ubutungane. Amasoko yacu avuga ko Felicite Nishemezwe ava hamwe n'umukuru w'igihugu, ivyo bikamuha kwemeza bamwe mu bo bavugana ko yimirije gushirwa hejuru. Ivyo bikamuha kwemeza bamwe mu bo bavugana ko yimirijwe gushirwa hejuru. Uko biri kose ivyabaye mw'ibohero rikuru rya Gitega kwa 14 Rusamba 2023 birakwiriye gutohozwa no gutomogwa. Abategetsi ne bakwiriye kuguma mu gacerere mu gihe haba hishwe umunyagihugu ari mu minwe yabo. Umunyororo n'umuntu afise uburenganzira kandi ategerezwa kubahirizwa. Abishireho ni dasi ngendanzi bategerezwa kumenyekana kandi bagahanwa. Ibivugwa kuri Japhet Atibu navyo nyene birakomeye ku buryo bikwiriye gutohozwa neza. Ibivugwa kuri Procureur General Felicite Nishemezwe navyo nyene bitohozwe, bibaye ari ukuri abihanirwe kuko ryoba ribara umuntu ajejwe amabanga nkayibabaye ari wakingira ivyaha bikomeye. Wewe inkuru urayivuga kwikeja muri commentaire maze utubwire ico wumva iyo Procureur General yohanishwa canke ko ico wumva kubivyo babituma haba akarenganyo nkako mu munyororo. Ni ibintu bamwe bafata nk'akamaramaza, ariko nanone akaba ari ibintu bigaragara ko vyoba bishigikiwe na bamwe mu bategetsi
kuba hagarukwako cane umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha, kandi ngo kuba Procureur General yoba avuka hamwe na Perezida Ndayishimiye, ivyo vyose vyoba arivyo bimuha ububasha budasanzwe. Ati Burundi ntavyo tutazobona, umwe wese ariha ububasha. Ariko nanone uyo munyororo yishwe yaratumye amabanga atari make aja ahabona, ivyo vyose ntitwari kumenya uko vyifashe. Harageze ko uyo arongoye ibohero no Procureur atanga ububasha budasanzwe bokurikiranwa mu mategeko, maze bagakubitwa intahe mu gahanga. Banywanyi bacu ndakengurutse cane kuba mwabanye natwe muri ano makuru. Wipfuza kuraja urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese, mu kanya turaza turaba n'izindi nkuru ziraba zigezweho.